yego cyane ariko baraganira Claude icyubahiro n'umuntu akunda abantu yego cyane batera imbere bakanezerwa bakaryoherwa yego cyane bari kumwe n'umushikiranganji wa mbere bari kumwe n'urongoye umunyamabanga mukuru w'umugambwe urongoye ishyirahamwe ry'ubukungu bw'umupira w'amaguru ndetse n'umutambukanyi wa Reberiye nawe nyine asanzwe aseruka imbere y'amategeko Fondation Pax Burundi yego cyane Claude Dari y'ifeza Dari y'ifeza abakinyi rero ba Vita Club hatanguye ngombe Claude Jores ama Chaza Isuri amabandi bose urababona umunyegori Pululu Pululu nawe nyine ati mereza nanje yego cyane ngaho cya Claude bisa neza cyane Claude biraryoshe amaje meza cyane dushimira cyane aho turiko turakorana mu buhinga ameze neza buryo wabonye yive yuko imyambaro y'abakinyi ba Vita Club umwe wese izina ryanditse ku mugongo yego cyane amazina yabo yanditse ku uyu n'umugwi ukomeye cyane Claude wifashe Claude biraryoshe gutambutsa irorera yego urabona yo nako byanditse ko Katona na taho tumubona byanditse ko Claude urabona n'icubahiro yishikiye biraryoshe cyane Claude rawe nyene urabona Matari wa Burunga ari hajya ndamubona Matari wa Burunga ari kumwe na president wa federation bari kumwe ego murabona rero yuko Egle nabo baratonze mu kanya umugwi wa Vita Club atambwa aba officiel kuvuga aba coach umumenyereza cegera ciwe ubakoresha imimenyerezo preparateur physique umuganga ndetse rero n'abakinyi bakaba bakurikiye kuja gutora umudari w'izahabu batore ibahasha y'imiliyoni 50 batore igikombe n'iteka ryinshi iteka ryinshi kuri mugwi iteka ryinshi kuri Fondation Pax iteka ryinshi ku banyamakamba abakunzi b'uwo mugwi bavye bawukunda bawushigikira bamaze imyaka 20 kuva uwo mugwi ushinzwe urabona Cegera bagomba bahereze agashimwe k'imyambaro Claude abaserukiye umugwi wa Vita Club nabo bariko baraha akaganuke indongozi z'igihugu cy'u Burundi baje guhereza mushikiranganje wa mbere ubu naho bahaye buramatari ya Burunga bahereze kandi Alexandre Muyenge arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru yego cyane bakaba kandi bahereje ari umwambaro bibagiwe bahereje umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD arongoye Fondation Paix bakaba rero bagomba bahereze rero
batange imidari ku mugwi wa Aigle Noir, batanga imidari ku mugwi wa Aigle Noir, bahuye n'igikombe, bahuye ni bahasha y'imiliyoni 50 mu gihe umugwi wa Vita Club wabonye yive bawuhaye imidari y'ifeza, bawuha n'imiliyoni 40, miliyoni 40. turangana biza kugenda abakinyi ba Aigle Noir basa n'abamaze kuduga. Yego cyane Claude, yego cyane babarindiriye babambika imidari. Hariho n'umuhungu abana ba Mutama Petero Nkurunziza n'abanyene. Yego cyane udushimwe. Yego Claude nibo sigara kuko uyu munsi mukuru wahariwe nyakwigendera Nkurunziza, mu kwezi wahariwe nyakwigendera Petero Nkurunziza, numva yuko batosigara inyuma. Jimmy Ndayizeye, yego bahereye kuri Jimmy Ndayizeye, yego umumenyereza mukuru Sostene Chegera ciwe n'abandi bose rero, yego ujeje kubamenyereza physique, harimo n'abaganga n'abandi bose urumva rero, yego cyane rero abakinyi Stefane, yego cyane aza ndabona Fernando Majamazani, Fernando Kakuyu, Kakoy, Nzande, Arose, Kevin n'abandi bakurikira bariko bararonka, yego cyane mu gihe ndabona babaye imidari Zagi Kone yaronse, ngubu baramuhaye Claude, Mohamed Kone bahaye Marobe King, Jean Marie bahereza Saidi Fataki, Claude uziko yisabiye ati reka nambikwe n'umukuru, yego cyane Claude nirisige, yego cyane Jean Dodieu Kizigenza rero aheraheje inyuma ya Mukiza Jean Dodieu, akaba ari Parfait rero, Parfait irakoze Kizigenza, bagomba bamushikirize rero ubwo bushimwe, aronke ibasha, aronke n'igikombe, yego cyane icyubahiro umukuru w'igihugu ahereje igikombe Kizigenza, irakoze Parfait, inshuro ya gatandatu ya Nkurunziza Cup itahukanywe na mugwi wa Aigle Noir, utsinze umugwi wa Vita Club, iteka ritazokwibagiranwa mu buzima bw'umugwi yego cyane Fondation Pax. Aho rero Parfait aciye ahereza icyo gikombe urongoye ishyirahamwe userukira imbere y'amategeko Fondation Pax, ariwo mutambukanyi wa Reverien Ndikuriyo, yego cyane ibirori biryoshye cyane. Claude wabona ibayita fair play, abakinyi Claude urabona iyo umugwi wagutsinze uratonda ugaca hagati, ni fair play, mukayikomera amashi, ibi ni ibintu byiza cyane, bakurushije ibintu byiza cyane, igikombe arakimanukanye rero kugira agiye abandi bakinyi. Claude byari ibirori bidasanzwe, wagira urabona ko ari umunezero ntangere, umunezero ku mugwi wa Aigle Noir utwaye igikombe, ino 6e edition ikaba itwawe na Aigle Noir itsinze AS Vita Club, umugwi w'Kinshasa, umugwi ufite amateka, ariko bikaba uno munsi ku kibuga Nkurunziza Principal Complex, uno mugwi wa Aigle Noir ukaba warikanuye ubabwira ati kizire ko untwarana igikombe hano iwacu.
nyene icubahiro Claude akaba ariko arasezera. Ego uko bibona nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba asezeye, nyuma yaho ahereje gutangira agashimwe. Bive biraryoshe kubona userukira urongoye igihugu ugaca utanga igikombe k'umugwi w'igihugu, atabandi baje kugikura ngaha kikaguma mu minwe y'ababitunganije, kikaguma mu gihugu. Niteka ku ndongozi z'igihugu, niteka ku ndongozi za Fondation Pax, niteka ku bakinyi, ku mugwi no ku bakunzi ba Aigle Noir aho bari. Nibaza yuko uno munsi akanyamuneza kaza kubasya. Biryoshe cyane, biryoshe cyane. Turabe dushimira rero Fondation Pax n'abantu bose bafate mu mugongo, harimo Limitel yama ikura bafasha muri byinshi. Akaba rero na n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe nabanyene asohotse kubona umutambukanyi wiwe